You look so sexy, sexy, my sweetie banana. You're so amazing, amazing. Nikwiteni nana. Ngo inamuko yawe intera kwishima. Indebo yawe ikagumi mamagara. Baby girl put it down. Unanivunjaga na kunimalizaga. Style zako katika hadi kitandani unavunja chaga. Burundiani girl, Burundiani mama. Nukuri style zawe ziramara. Ngo wamfashi ikimata. Baby love the feelings. Kaze bakunzi ba K9 TV, kaze mu biganiro byacu. Muno mwanya dufise umuririmbyi mutumire, dufise muno mwanya ntasanzwe na bukebuke ni Thomson, nivyo? Yeah. Thomson irasubiranye urimbo na B-Face Go. Yakoze izindi ndirimbo zitandukanye, afise byinshi ariko arakora atubwira. So Thomson ni mpore cyane. Ego ni more ndakomeye namwe murakomeye. Turashima sana. Ndafise indi ndirimbo ifise insemeni iri kuri YouTube yitwa Sai. Yeah. Ahanini cyo twari dufise dukubaza haruhande y'iyo ndirimbo yawe Sai, turafise ivyavuba vyitezwe cyane vya Soso K igenezo rya 2026 turabonye bivuga ko cyane. Ego. Yeah, bipanze gute? Ibintu bimeze neza uko mwavyumvise ni kurya nyene, kimwe gusa n'abandi baririmbyi batatumiwe kuko nitwaronse uburyo bwo kutumira bose mugabo kuko ari remember Soso K debaza yuko kila muririmbyi yose afise uburenganzira bwo kuza mu cyo giteramo. Yeah. Ni kintu ciza cyane, ni giteramo cyo sinzi ngene novuga, ni giteramo kidasanzwe nyene cyo kwibuka umuririmbyi kandi w'umu legend. Yeah. No kuguma tubahoza ifamiye yiwiwe nyene, uravyumva nawe nyene. Yeah. So muri cyo giteramo mwebwe muri mu babiteguye cyangwa mwatumiwe mu bandi? Je kwanza ubwa mbere na mbere Soso K ni nka grand frère wanje uko je ndimvukira yo mu Bwiza nawe nyene nuko nyene bisigura yuko je ndamufata nka grand frère. Yeah. Ndi mu bantu bateguye kandi naratumiwe kandi kuba tashobora kuronka ayo makuru igiteramo kizobera he neza na neza kwinjira bizogenda gute kwazo baje kwibuka no gufasha umuryango wa Soso K? Kuba tashobora kumenya aho tuzokorera igiteramo tuzobikorera muri 5 Yeah. Ni le 26 urabona ko hageze. Yeah. Kimwe gusa ifoke abaririmbyi baze ku bwinshi bya dushigikira ico kintu tuhoze umuryango wiwe n'abaririmbyi twese muri rusange. Yeah. Ku bijanye n'umuryango wa Soso K murategekanya cyo muzoca mubashira canke muri cyo gitaramo nyene ibintu bifashe gute? Muri cyo giteramo nk'abamambre nyene nkakujya nababwiye kuhoza umuryango wa Soso K. Nk'abamambre nyene ushaka kuba ariyo cotisation iri ya 10,000 francs. Yeah. Ya kugira uwo munsi nyene tuzoronga ingene abantu tuzobicarika bakicara bakumviriza, azoba ari umuntu avuga biography yiwe y'umuziki igiye yatanguye kuririmba, azoba ibintu byinshi nyene twese tuzoririmba, azoba ari abastar benshi, azoba ari abajournaliste namwe nyene ndibaza ko muzobashika. Yego. Yeah. So nuko ni ibintu tuvuga tutibiko birategurwa neza kandi ari byo gushima. Haruhande y'ivyo tuvuge ku bijanye na kariyere yawe, mbega ko twumva ngo afise management nivyo ubwa mbere na mbere? Je ndafise management, ndafise abantu dukorana, harimo na madame wanje nawe nyine harimo n'ubu vuba cyane tugiye gukorana n'undi umuririmbyi w'umurundi nyene kandi ndazi ko vuba cyane muzomubona kuko tuzokorana conference de presse. Yeah. Tuzobahamagara muzoza mwumva ivyo tugiye gukora mugabo projet ni nyinshi vraiment kandi afise n'abantu dukorana. Yeah. Uwitwa tonto wewe murakorana? Tonto digital boss.
Icyo navuga kwanza Tonto Digital ni umuntu wanje wo hafi cyane. Ni umuntu wanje wo hafi, ni brother wanje kandi ndamwemera sana kuko amaze kumfasha ibintu byinshi cyane. Ivyerekeye umuziki wanje, ivyerekeye career yanje n'ubu aracamfasha. Cyo novuga gusa big up kwa Tonto Digital kandi n'umuntu mwiza. Sikuvuga ko ari manager wanje mugabo ni umuntu asupportinga abaririmbyi kandi umuririmbyi wese aramusapotinga. Mwarigeze kubona na clip ya Kiriku yaramuhaye imodoka yiwe ya Range Rover, sigura yuko aramusapotinga. Conference de presse ya Mr Champagne nawe nyene yagiye kumushigikira, asupportinga kila muntu wese. Nanje arasapotinga. Naho biri tugarutse ku ndirimbo mwakoranye na Bface aciye nk'amezi 2 isohotse. Amezi 3. Ego amezi 3 isohotse. Mbega indirimbo aho wari witeze kwigushikana niho yagushikanye? Feedback yari meze neza uko abantu bayakiriye neza. Indirimbo yari meze neza nyene, hanyuma kunshikana ahantu yarahashikanye kandi hanini sana. Niko navuga. Haruhande yuko rero mwaririmanye na Bface, watubwiye ko ari umuririmbyi mugiye gukorana mugirana conference de presse, ntibatubwiye wari we arashobora kuba ari umuririmbyi ari ku rugero nk'ugwa Bface canke ari hejuru yiwe? Urugero rumeze nka gute? Twega tuti mu kumenyekana mbo kila muntu wese arafise ukuntu amenyekana, kila muntu wese arafise uko bamutahura abafanzi. Arafise abafanzi biwe. Uvuga ni umuririmbyi akomeye kandi umuririmbyi amaze gukora byinshi kandi muzomwumva. Ku ndirimbo yawe iheruka Sai nayibona irinjira bien. Mbo kuvyerekeye Sai nayo arakabazo kahaciye nyene mu bintu byo gushira indirimbo yanje kuri YouTube. Bo ndasiko vuba cyane umunsi nzokora yo conference de presse nzobivuga byose. Icyo kibazo cyatumye indirimbo yanje nyene itaduza ama views sana, mugabo ubu biko biragenda neza kandi ndabishima ko nta kibera ubusa nawe nyene urabizi. Ari ibindi duhura navyo bikadutuma dutahura ibindi bintu twokora. Arakabazo nyene kahaciye mugabo ubu ni fresh biko biragenda neza. Ubu ikirazi. Ni ikintu cyiza. Mu zindi project nyuma ya Sai nk'indirimbo vuba twitege nka ryari? Indirimbo shasha? Indirimbo shasha ni mw'iyi minsi nyene. Ndafise indi collab n'umuririmbyi w'umurundi kandi aririmba neza kandi ari kuri ari ku mwanya nka jewe. Bisigura yuko mwitege indirimbo izo zizananye n'amasanamu. Ni indirimbo imeze neza cyane, vuba cyane tugiye kuyisohora kandi nivyo ntiyama process ndimo nyene yo kurondera ibintu by'ama location ibintu byo gukora kugira sana muzize sa neza. So ducishiriza ko Sai gatoyi kwanza tube turitegiye yindi mu nyuma izoza gusa Sai nayo twamaze kuyinovora. You look so sexy, my sweetie banana. You're so amazing, nikwitendi nana. Ngo inamuko yawe intera kwishima, indebo yawe ikagumi mamagara. Baby girl put it down, unanivunjaga na kunimalizaga. Style zako katika hadi kitandani unavunja chaga. Burundiani girl, Burundiani mama, nukuri style zawe ziramara. Ngo wamfashi ikimata. Baby love the feelings, gerageza unyongere numve. Love the feeling, gerageza unyongere urukundo. Sai adunda. Akarimbo ka bien sana. Merci beaucoup. Okay, bro, mu kurangiza ngira afisa kamutera abana bari ariko atukurikirana kugira ngo mu muziki bandanye ba bien bitege n'ibyo bishasha vya mu minsi unabatumira ku muri 5 le 26. Mbo icyambe novuga gusa abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange gusa bagume badushikira. Urabona ko
turacafise intambara turacafise ibintu byinshi twokora ko ebana vita ni kubwa sana. Uriko urabona abaririmbyi bo mu Rwanda nyene bariko bakora ibintu vyatari kandi ibintu bikomeye, ugasanga umuririmbyi avutse uno munsi agakora concert yiwe muri stade. Ibyo byose bivana ntuko abafanzi bashigikira umuziki wabo nyene. Ico dusaba ikindi naco baje kuri YouTube yanje bagire subscribe, like, comment, share, hanyuma gume badushigikira sana nibagene K90 TV nawe nyene mugire yagia subscribe kuko ni ikintu gikomeye sana. Merci sana. Merci namwe ndabashimiye cyane gusa. Urakoze cyane. Ni Thomson twari kumwe tuko tuganira kuri K90 TV atuganira byinshi ngamwa byumvise le 26 kuri 5/5 tukitega indirimbo yiwe nshasha. Icyo twakwitega kandi ni conference de presse kumwe n'umuririmbyi atashimye kutubwira. Ego vuba cyane mugiye kumumva, mugiye kumubona, n'umuririmbyi amaze gukora byinshi. Mugiye kugiranira amasezerano nyene y'ibindi bintu gufashanya kuko urabizi ko umuziki supporting niyo va kuba manager gusa cyangwa abafana n'abaririmbyi tegeza gusupportingana kugira tuduze umuziki tushikane kure. Nuko murakurikirana K90 TV, likes, comment. Merci sana. Ciao.